bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Turi hano mu gihugu ca Suède, aho turiko turabereka igihe turimwo ingene gikanye, ingene hari neige, raba ibiti ingene bigaragara, abantu usanga bariko baranwa utuntu dushushe, ukibaza uti aha hantu abantu bahaba gute? Sinzi ingene narinciye mu gisagara ca Uppsala nsanga abasore babiri bariko barana utuntu dushushe, ndavuga ni aba rero ntibanjana. None bavukanye, turi kuri Action Vibes TV. Aha hantu murahaba vyakwera, aha hantu murahaba mukabandanya mutwenga, mukabandanya mubaho. Nimutubwire mwidondore kuri Action Vibes TV, amazina muce mutubwira ingene mubayeho aha hantu. Ndiko ndahereka abakunzi ba Action Vibes TV. Twe turahabaye. Yego muduzizi. Turahabaye. Afise n'ubuhinga bwa none bwa mikro, nkabe tumira amatwi abariko baratwumviriza. Yego. Jewe gute? Jewe ndahabaye, ndaryohewe. Jewe bavye ko ari intelligence artificielle. Izina ryanje ni Kennedy Mazameza Kennedy. Yego cyane. Nanje ni Ntibanyi Hailist Toussaint. Imaze no guca ngaha ku biganiro bya Action Vibes. Usanzwe urumukutsa kivi. Umukutsa kivi. Ego ndabasanze muri iri barafu, ndahwereye n'ibara. Mbwira igene mwebwe mushobora kuba aha hantu. Ahantu urashobora kuba ahantu unezerewe neza. Nk'ubu ugiye kuryama ugaca wugura akadirisha kumwe ntacakanya. Ni ventilation naturelle. Ego. Gusa uri kuragenda nyene ivuko wambara neza uzi gutambuka. Mugabo ntiwavyambariye? Oya je niko na nije navyambariye. Ashobora we example ya neza. Wori umuswida ahubwo. Ya nuko uba muri Sud wimutse ahantu hanashushe hakanya, aho nibaza ko nivyo je mba muri Sud aba mu bumanuko. Ibi ntavyo menyere ntihakanye gose. Ntihakanye gose gusa hitwa guta aho hantu ubaye. Aho mba yitwa Linköping. Hari Yagamukama cyane, hari école secondaire. Hariyo école secondaire y'ikaminuza niko bavuga. Na kaminuza. Yari none muri école secondaire kumbe ngo ari warose diplome. Oya je nari narose diplome ete. Ego. Candagenda rero hajyanye kwigayo kaminuza. Uri kuminuza rero muri Linköping. Ndi kuminuza. Ego. Birakunda ko wiga muri no mbeho, urabyuka mu gatondo vyakweye. Neza cyane. Neza go. Ndavyuka nkateka nkaca ngenda ku ishuri ntekeye n'ivyo kurya. Ubwo mu ishuri nimuba mufise icayi muri ko muranya? Hari abantu baba bafise icayi n'abandi baba bafise ikawa gucyo. Gaca wiga atanumwe ariko arakugora, urumviriza gusa. Ngare bibe biroshye musanga mwamenyereye mwebwe. Je ko raje ivyo nize, ivyo niko ndiga naravyize. Biranyorohera gusa urumva hari abandi usanga bavuye mu kindi gisata c'ivyigwa. Aho niyo caye bagora cabashira mu mwanya munini wo kwiga. Mugabo pati ntaguciriyemo kandi ntunganira muri umunanje. Erega pati umuntu wese ahabaye ateza kwiyadapta. Nkuko twaje tuva hariya muri Afrika iwacu mu Burundi precisement. Twari tubaye ahantu hashushe. Ushitse ino aho usanga turi muri ibi bintu by'amaneje by'amamwendisi. Murabe ingene n'ibiti bikanye vraiment. Hanyuma aba bantu banje bakambira ko bandanya babaho. Urumva nukwiyadapta, urambara ikirato ca ivere, aro niteni ngaha natinye kuyerekana urukoti rw'imbeho, nuko nawe batakubona inyuma, uratekeye gushika ku mutwe, urabegeza nyene arashuhiwe, ukayibamwo mu munezero, kandi nta kidashobokera umwana w'umuntu kuko Imana yaduhaye iyo capacity. Yaraduhaye ubwenge bushobora. Murakoze cyane, murakoze. Ntagire abantu bibaza ati
muri Swede mubayeho mupfunza isura mubayeho mushavuye oya mubandanya muryoherwa igikuru gusa no kumenya gukoresha ubwenge ukipfuka ukambara neza nkuko iyo uri ahantu hashushe umenya kutambara ikoti egome cyane murakoze cyane murakoze na Keneli na Elvis Toussaint duhuriye muri neige ubuzima burashoboka ni kuri Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima ukwemera no muri neige ego bye bye bye